Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha hirya no hino mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru hanini tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu bategetsi bakomeye bo hejuru. Ni amakuru tuza kugaruka ku vyabereye mu nama nshingamateka ndetse n'ingene abarongoye inama nshingamateka babuze inyishu bahereza abashinga amateka bari babajije kimwe mu kibazo cane cerekeye ibitoro, aho bamwe mu bashinga amateka bavuga ko basigaye nabo bataha n'amaguru kubera kubura ibitoro vyo gushira mu miduga yabo kugira ngo ubiyunguruze. Aho uri hose rero ndagwaye ikaze wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze mbeze igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Ni amakuru tuza kugaruka ahanini kuri iki kibazo gihanze abanyagihugu batari bake, aho kuri ubu vyatanguye gushika no mu bategetsi. Mu minsi iheze twarabagejeje ko ivy'ingene bamwe mu bastanteri ndetse n'ababuramatari bafatira igitoro kiba cyajanwe ku masitasiyo kugira ngo abanyagihugu bakinyweshe, aho izo ndongozi zivuga ko zifise izo cahariwe kugira ngo zirangure imirimo yazo ya misi yose. Kuri ubu rero vyashitse no mu nama nshingamateka, aho abashingamateka nabo basigaye bafise ikibazo c'ibitoro, ngo nabo rero ntibakironka ibitoro. Mu mezi aheze urongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe yari yavuze ko bagiye kuzana sitasiyo mu Kigobe kugira ngo abashingamateka ndetse n'abakenguza amateka baje banywerayo igitoro ntibasubire kubaza ico kibazo. Umwe mu babajije ico kibazo ni umushingamateka Atanazi Hatungimana batazira Cokoroko. Uyu akaba yarahoze yegereye cyane Perezida Nkurunziza, akaba yari umwe mu bari bajejwe ibigega vy'umukuru w'igihugu. Ikibazo ciwe yabajije ku munsi w'ejo cerekana ko abashinga amateka batakironka igitoro ku buryo bamwe basigaye bataha n'amaguru. Ni mu gihe yagize ati nagira nsabe bene wacu bashinga amateka ko murantunge mu nyishu yahawe yagira n'uwari urongoye ikiganiro c'inama nshingamateka yagize ati nagira nsabe bene wacu ko ivyo bibazo bobirindira bakazobibaza ejo umushikiranganji w'ikigaga ca leta bamenye ko hari abatana amaguru batureke dutahe. Vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku kungene bamwe bariko baravuga ko nimba leta yarananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu harimwo ibura ry'igitoro, isukari, umwavu w'ikizungu ndetse n'ibindi botanga imihoho umukuru w'igihugu agashiraho iyindi leta. Vyose ntuze gucikanwa nako kandi tuza kubageza ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yatangaje. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utocikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hazembezwe igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mbahaye kaze muri ano makuru. Ikibazo c'igitoro cabaye akananira abahinga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abashinga amateka nabo basigaye bataha n'amaguru. Inyuma ibimaze iminsi vyibonekeza mu gisagara ca Bujumbura kubirabana no mu gisata cyo kwiyunguruza, aho ibiciro vyaduze ku rugero ntangere ndetse hamwe bikanaduga ku rugero ruteye isoni cyane, aho n'ukwiyunguruza uva mu gisagara ca Bujumbura uja mu zindi ntara zose zigize igihugu. Abanyagihugu baridoze bararushe, none ubu bigeze no mu bashinga amateka bari bajejwe kuvuganira abanyagihugu. Abashinga amateka nabo ngo basigaye rero bataha n'amaguru. Umushinga amateka Atanazi Hatungimana azwi cyane ku izina rya Cokoroko yaraye agaragaje akari ku mutima atagutinya, aho yasavye abari bayoboye ibikorwa vy'inama nshinga amateka ku munsi w'ejo ko boreka abashinga amateka bagatakare kuko benshi basigaye bataha n'amaguru kubera ikibazo c'igitoro. Yagize ati nagira nsabe bene wacu bareke kugorana bamenye ko hariho abataha n'amaguru batureke dutahe. Icegera c'urongoye Cour des comptes Reveriye Bahati niwe yari umutumire mu nama nshinga amateka, aho yaragiye gushikiriza abashinga amateka umwihwezo wakozwe na Cour des comptes ku mafaranga leta izokoresha
mu mwaka w'ibihumbi 2024 umwaka w'ibihumbi 2025. Ahangaha rero akaba ariho abashinga amateka bagaragarije ikibazo cyabo kijanye n'igitorobe no kwiyunguruza nk'uko duhejeje kubibageza ko. Ni nako kandi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem avuga ko igihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimo yotegerezwa gutanga imihoho hakaza leta nshasha. Ibi akaba abishikirije inyuma yaho asubiriye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu nayo kwiyunguruza muri kino gihe bikaba bisigari ibibazo bikomeye. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem avuga ko ibiture vyimonogoje mu nzego zose z'igihugu ari byo biteye isibe mu gihugu, bigaterwa n'uko leta yivanga mu bintu vyose hama ingingo zifatwa ntiziyeze ngo zije mu ngiro kubera indongozi zamaze gutakaza uburongozi, bakaboko nabo ntibahanwe. Ikindi ngo nuko mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu yotanga imihoho hakaza leta nshasha. Uyu arongoye Parsem agira ati igituro cyaramaze gushwanyaguza inzego zose z'igihugu, indongo zaratakaje ico bita uburongozi bwo kumva ko bakunda igihugu bariko bakorera igihugu. Ibi bintu bimaze kwinjira mu gihugu igihugu ntaho kiba kigihagaze. Nico gituma rero ingorane zamaze kuba umurengera hakaba hakwiye gufatwa ingingo zikomeye. Izo nazo nta zindi ngo nuko hoshirwaho umugambi uboneka wo kurwanya igiturire mu Burundi no guhasha bakaboko kugira leta isubire kwizerwa. Ikindi nuko ibanki nkuru y'igihugu nayo ngo yosubira mu minwe y'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta mu gihe ingorane zamaze kuba nyinshi, nk'uku bica bisaba ko haboneka akanovera gushasha mu burongozi. Ni ukuvuga rero bibandanije bimera uku iyo leta ishobora gutanga imihoho hakaza iyindi leta. Uyu Faustin Ndikumana atarya umunwa akaba n'umuhinga mu vyerekeranye n'ubutunzi, akabona ko hari imvugo zikwiye guhinduka mu barongoye igihugu, ntibame bavuga ko ibintu bimeze neza ahubwo bemere ko hari ikibazo. Faustin Ndikumana arongera ati dusubiye kwibutsa leta n'abarundi ko imvugo yo kwama bavuga ko ibintu vyifashe neza, bene iyo mvugo iraheza ikabeshuzwa n'uko ibintu biba vyifashe. Ubwa mbere hariho ibipimo vyerekana uko igihugu kiba cifashe. Ivyo bipimo bibiri nta bindi n'ingene amadevize igihugu gifise mu biko angana n'umwanya mara mu gutuma igihugu gishobora kwinjiza ibintu mu gihugu. Gushika ubu turacafise ukwezi, mbere ni munsi y'ukwezi, hamwe n'amezi ya stock ibitoro by'igihugu kiba gifise. Mu bisanzwe ngo ubu nta ndwi ya stock y'ibitoro dufise. Ngo kuva na kera mu Burundi wasanga stock y'ibitoro ari amezi 6 n'amadevize ari ku mezi 6. Urumva ko tugeze kuri urwo rwego ibintu bibabaje. Nk'uko abashinga amateka nabo babigarutse ko ikibazo cari mu banyagihugu bato bato none catanguye gushika mu ndongozi zo hejuru. Ikibazo c'ibitoro cabaye akananira abahinga, mbere leta ikaba yaramanitse amaboko nk'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu kubivuga imbere y'abashinga amateka yavuze ko atanyishu afise abona kwibura ry'ibitoro rimaze hafi imyaka 2. Ishashikirije gusa nuko ikena y'igitoro ari inkwirikizi z'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho igihugu cy'u Burundi cafatiwe ibihano ku rwego mpuzamakungu. Mu yandi makuru, umukuru w'igihugu Ndayishimiye we ngarababazwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu kandi igihugu cuzuyemwo ubutare bwinshi. Ndayishimiye akabona ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka baba bakwiye kuyerera hirya no hino barondera aboza kwimba ubutare, ariko ngo nukurya amahera ya gusa ataco bariko barakora. Ibi akaba yabishikirije ku munsi w'ejo mu ntara ya Gitega mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ku ndongozi zose zagenywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu kuvyerekeye imbonakazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi ari igihugu cifashe, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mu gihe ku munsi wa gatandatu uheze igenekerezo 8 ruhesha
uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abarundi bari baramutse bibuka imyaka ine irangiye wari imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD na Kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu. Petero Nkurunziza yitavye Imana uyu munsi, akaba kandi warahuranye n'umunsi mukuru wo gukunda no gukundisha igihugu, aho abategetsi batari bake bahuriye mu ntara ya Gitega mu nyigisho zatunganijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku vyerekeye imbonakazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 umwaka w'ibihumbi 2060. Igihugu cy'u Burundi cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 ku itegeko, ku ndongozi zose zagenywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu ngo yarababajwe cyane nuko Uburundi bubura amahera y'agaciro kandi igihugu cy'u Burundi cyuzuyemwo ubutare bwinshi. Kuri we akabona ko abakozi bo mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka bahembwa amahera bicaye. Varisito Ndayishimiye yagize ati mu bushikiranganji buraba ubutare usanga hari abakozi barenga 1000 mugabo ntibashobora kutwereka ingene bashobora gushora n'ubutare bwogugwa umiliyoni w'amadolari, naho woja kubabaza ubunyene kandi ubutare twirirwa turabuhonyanga ngaha, eka bobo ngo no guhembwa gusa. Ngo ntibishobora kumvikana ingene dufise ubutare bwinshi dushobora gushora tukaronkamwo amahera y'agaciro, mugabo abikorera ivyabo ntibazoza kubikora wewe utabaye intumbero ngo ubereke. Mu bisanzwe ubushikiranganji bw'ubutare wabwirirwa burayerera ahantu hose burondera abantu bashobora guhingura, mugabo ngo nababwiza ukuri ku butare bwa Marbre nibwo butare bworoshe cyane guhingura, kuko ni nka kurya ubaza igiti mugabo sindabona ubushikiranganji buriko burayerera hirya no hino burondera bugiye kurondera umuntu yobutubariza. N'uwihaye ngo kubaza baca bamwaka igiturire, rero agaca abiheba nk'uko Varisito Ndayishimiye ico gihe yabitangaje muri ico kiganiro n'indongozi. Ibi akaba arabishikirije mu gihe igihugu cy'u Burundi kiriko kiraca mu bihe bigoye cyane mu vy'ubutunzi, harimwo ikena ry'amahera mvamakungu vyatumye habura igitoro gishobora kuboneka mu gihugu, eka mbere n'ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi navyo bica birakena. Nk'uko Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem yabivuze akabihurizaho n'abandi batandukanye harimwo na Gabriel Rufyiri ndetse n'abandi bafise amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike ngaha mu Burundi, kandi bose akaba ari abahinga mu vy'ubutunzi. Bakabona ko ngo mu gihe leta yonanirwa gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu, ngo yotegezwa gutanga imihoho bagashiraho leta nshasha izoshobora gutunganiriza abanyagihugu. Mwotubwira uko ingene igitoro ndetse no kwinguruza vyifashe mu ntara muherereyemwo ndetse no mu burere murimwo. Gusa igihari nuko ibintu bitoroshe kuri ubu, aho n'abashinga amateka batanguye kubaza ku vy'ico kibazo. Bamwe bati nimba abashinga amateka batanguye kubaza ivy'ico kibazo kirabana n'ikena ry'igitoro ndetse n'ingene nabo bariko bariyunguruza n'amaguru kandi bagomba kunywa ibitoro bahabwa na leta, birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bamwe bati reka turabe ko ikibazo c'abashinga amateka igihugu coca kigifata mu minwe, kuko bobo ari bo bavugira abanyagihugu bato bato. Reka turindire turabe ibiza gukurikira. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utocikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire.